Gushiraho urunani rwo kwigisha abarimyi b'ivyamwa, imboga n'amashurwe nivyo vyahuje kuri wa gatanu abakorera mu kigo api kijejwe guteza imbere abanyamitahe n'abasanzwe bahingura bakanadandaza ibivuye mu burimyi bw'imboga n'ivyamwa hamwe n'amashurwe. Inama yuguruwe na Desire Musharitse arongoye ikigo api. Intumbero y'urwo runani ngo ruzofasha abasanzwe bahingura ibivuye mu burimyi bw'imboga, amashurwe hamwe n'ivyamwa kugira ngo bishobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu, gutyo ngo bisahirize ikawa n'icayi vyara bisanzwe vyo bizanira amahera y'agaciro igihugu c'u Burundi. Bivugwa na Jean Claude Cibogoye arongoye igisata cyo guteza imbere ibishorwa hanze mu kigo api. Ikigo api caragize iciyumviro cyo gushiraho urunani abantu bahurikiye mu gisata cyo bariko ravuga gisata c'ivyamwa, igisata c'amashurwe hamwe n'imboga. Ico ciyumviro cyo gushiraho urwo runani nuko muri api turamaze kubona yuko ico gisata ari gisata gifise akarusho kurusha ibindi bisata vyinshi. Ukuvuga ubwo burusho bw'ico gisata nuko igikorwa gitunganije mu ngingo yo guteza imbere ibindi bidandazwa igihugu c'u Burundi gishobora kuba coshorera mu makungu. Rero ni muri iyo ntumbero kugira tugwize umwimbu hanyuma tugwize n'ubundi bwoko bw'ibidandazwa byoshorerwa mu mahanga. Twagize urwo runani rw'abantu bajejwe gushigikira abo bantu bari mu burimyi bw'ivyo twadondaguye, ivyamwa, imboga n'amashurwe, kugira ngo dushire inguvu hamwe. Abo bantu usanga ni bimwe bita mu Gifaransa l'encadrement, kuko turiko turavuga bivyo gushorera mu mahanga bisaba ubuhinga. No kuvuga rero bajya barimyi barakeneye abahinga bwo kubigisha ukuntu barima. Bamwe mu mboneza z'abarundi mu guhingura ibivuye mu vyamwa baremeza ko ico gisata ari ntangere mu gusahiriza ubutunzi bw'igihugu. Ivyo dukora turakora aya mavuta y'ivoka, akaba ari amavuta meza cyane ku magara y'abantu. Ico nohanura nuko abarundi boyafata na cane abagore bafise imbanyi, kuko afasha abana mu guhabura ubwenge, mu guhabura cerveau zabo, no ku bantu bari mu myaka igeze kure à partir de 45 ans. Ni byiza cyane ko umuntu ayafata kuko arakingira cyane za ngwara za diabete, agashobora gustabiliza le cholesterol. Hanyuma hariho na cancer ya prostate ikunze gufata abagabo. Ni byiza cyane yuko abagabo bamaze gushika ku myaka ya 45 bayafata, ugafata akayiko kamwe mu gatondo kugira ngo wikingire. Ni byiza ko umuntu yikingira ataragwara. Iki gitego cya makadamia mubona ngaho iruhande yacu, iki gitegwa rero gifise akamaro kenshi. Iki gitegwa ningira akamaro mu gihugu, kirashobora guteza imbere abene igihugu kandi mu mwanya mutoyi. Makadamia iravamwe amavuta yo gufungura, amavuta yo kwisiga. Mu minsi iza tuzobashirira ahabona jus ivuye muri makadamia, ni jus iryoshe cyane. Mu kindi ciza nyene mwomenya kuri iki gitegwa nuko gifasha cyane abantu bagwaye za diabete, shobora kugifungura kuko kiragabanya loto ya cholesterol mu mubiri. Abantu bose bamaze gufata aya mavuta y'ivoka twamaturonka inyishu nziza, ariko ikibabaje nuko abarundi batarayamenya. Abanyamahanga barayakoresha, ariko abarundi sinzi ko ari kutayamenya, sinzi ko ari kutaha agaciro ibyo dukora hano mu Burundi. Ariko nukuri mu bintu bitubabaje nukubona abarundi batayakoresha, kandi arico catumye twayakoreye abene igihugu. Ku isoko mpuzamakungu aya mavuta barakunda cyane, kandi turaronka amasoko yo hanze, kandi bakongera bakanayakunda kuko twebwe dufise isi iryoshe kurusha izindi isi zo mu bindi bihugu. Bamwe mu basanzwe bahingura ibiva mu vyamwa ngo barahura n'ibibazo bitari bike bifatiye hanini ku kwisunga ibisabwa n'amategeko. Nkora igikorwa cyo gukumisha ivyamwa, nkaba numisha cyane inanasi, kuko inanasi nizo ziboneka igihe kirekire, ariko ndumisha n'imyembe iyo yabonetse,
itomate ndazumisha cane rero ico camwa c'inanasi. Ubu aho ndandariza ndabidandaza i Bujumbura, urumva je ko mbi Muyinga, ariko hariho umuntu abirangura muri quartier asiatique, ariko hariho n'ayandi masoko bifuza kubidandaza, mugabo kubera aya mafruit séché atararonka certification ubuzirakanenge, ndacarindiriye, ndacari muri ntuzenya muri processus yo kurondera certification. Aho rero bizoca binyorohera kugira ngo nshobore no kuzijana hanze, nshobore kuzijana muri aya alimentation ngahe Bujumbura menshi. Abajejwe gutanga izo certification yuko igikorwa umuntu yasabye ico gikorwa vyonyaruka ukwije ivyangombwa bakakunyarukiriza kugira ngo ushobore gukora wisanzuye. Abahingura ibiva mu mboga, ivyamwa hamwe n'amashugwe ngo baracafise ibibazo bishimikiye hanini ku mwimbu atari mwinshi cane, isi ndimwa yaze n'indwara z'ibitegwa hamwe no kwisunga ibisabwa kugira ngo igidandazwa gishobore kwemerwa ku isoko mpuzamakungu.